ni Homewood TV nkuko bisanzwe ko turakora subscribe canke abone canke kwiyunga natwe mu Kirundi bikora ubunye n'ucugira notification canke notification en français kugira ubandanye ukurikirana amakuru yacu bandanye ubona video zacu bandanye ubona ibiganiro byacu nkuko mubibona turi kumwe n'abakinyi ba GFS umugwi Gift Films Society usanzwe kina filme umaze gukina filme nyinshi ndazi yuko uri mu bantu bamaze kuzibona turi kumwe na Moteri turi kumwe na Moteri kuri serie sana na cyane je niko nama mwamaze kumubona Moteri mu nzira idashika muca mumubona turi ahantu ariko habera umunsi mukuru wo kwifuriza abana n'abantu bageze mu zabukuru umunsi mwiza wa Noel muri no mwanya turiko turagana n'abakinyi ba GFS umugwi GFS ukaba baje gufasha muri iki gikorwa muri no mwanya turi kumwe na Moteri iyo ubonye ikintu nk'iki wiyumva gute kiranezera cyane byakenze gute kugira ube muri umwe mu mugwi canke ube muri umwe baza gufasha iki gikorwa cyo kugaburira abana n'abantu bageze mu zabukuru mu buzima iyo ugomba kugira icyo ushitse ko nawe harabo utegezwa kubanza ugafasha kuko baryo ufashije niho baca bagusabira umugisha kugira Imana nayo icimano rya mugisha igushikane ku cyo ugomba ego Moteri nize hendo tufise muri filme canke ibintu wifuza kuzoshikako Icambere je nama nabivuze no mu biganiro byange bya misi yose nshikiriza icambere nukuzoshikana filme ndundi ku rugezo rurenze urwo ibindi bihugu byashitseko ama ikindi naco nifuza nukuzofasha nukuzokwamafasha ibikorwa nk'ibi byo gufasha abana aho nikora cyane imfuvyi ko naje nabaye mu buzima bwo kubimfuvyi ego Moteri inyuma ya filme inzira idashika ntiturasa kukubona cyane muri filme twakonye muri filime ndoto naho nyene tukubona utavuga nta sene twigeze twumva uvuga ubu nicaye bakunzi bawe bo kwitega kuri Moteri wo mu nzira idashika gishasha bo kwitega vuba gukina filime sima kuvugisha umunwa amaso arashobora kuvuga umubiri ukavuga ego ivyo nakoze mu ndoto benshi barabishimye kuko nabonekanye nk'umuntu afise amaso atatu kwisinzima nta muntu n'umwe urabona afise amaso atatu urumva ama ibindi navyo ibiri imbere ni vyiza ko bivanye na filime nakinye yitwa Intwari z'urukundo banyitege ko ibintu byinshi kandi bazombona mu bintu bitandukanye uvuze filime Intwari z'urukundo tureruka kubona trailer aka video gatoya turababonye muri ko mukina hari scene twabonye gatoya vuga ko yari scene yobeye nitwatawe ivyari ivyo twabonye gusa hakanye sinzi ivyari byagenze gute Bo harya ubwoba bukoresha ibintu byinshi kuba warabibonye kurya aye ni murindire filime isohoka muzoyibona impamvu birya wabibonye uvuze ubwoba iyi filime yo biteye ubwoba iratwengeje irateye ubwoba iri mu ngeri zose zitandukanye hari ubwoba yani ni byinshi irafise inyigisho nyinshi ya Moteri ndabashimire cyane natwe turabashimiye nka Homewood TV Homewood TV mwavyumvise kumwe na Moteri umukinyi wa mareresi mu Burundi agaheruka gukina filme yitwa Intwari z'urukundo ntirasohoka vuba ndazi muzoyibona ngaha nyene kuri Homewood TV Homewood TV na channel ya mbere ushaka kusanga ko filme comedy interview byose na TV sere mu minsi mike tugiye kuzibagezaho muzoza murazibona dushaka kuzicwa n'irungu uri kumwe na Homewood TV together kan move entertainment mwari kumwe na Sipo Simon pro behind camera parfait